Yesu nashimwe cyane bene data. Yesu nahabwa icubahiro. Ndashima Imana ko Imana yaturinze ikatugirira neza, Imana ikatubera amaso muri byose na hose. Imana nihabwa icubahiro. Rero ubuheze twe twize ku bijanye n'ububasha bw'amajambo. Ububasha buri mu majambo tuvuga. Tubona ko ijambo ryose sose mu kanwa kacu rigira ububasha. Yesu nahabwa icubahiro. Tubona ukuntu Yesu yagiye akoresha ijambo ibintu byose yakorwa akora ijambo. Nende gusenga ufite umwanya no gusenga, yaratura yaravuga. Yesu nashimwe cyane. Tubona ko Yesu yagiye azura bapfuye ku ijambo. Mu kuzura Lazaro yarambwiye ngo vyuka. Izazara vyuka kandi ramazi iminsi 4 mumva. Yesu nashimwe cyane mu gukiza abagwayi, mu guhumura impumyi, yaravuga akanakorako. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe mu bwato, umuyago bamwishi, abigishwa bagira ubwoba baramuvyura ngo nazera yibibaye. Yesu yaravuze abirikiyaga ngo cereza, ikiyaga kiracereza. Turabona ukuntu ububasha ijambo rifise ububasha. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Muri Bene Data cyanye urupfu n'ubugingo biri mu rubasha bw'ururimi rwacu. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ko ijambo ryose rivuye mu kanwa kawe rigira efe ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza, tumenye kuvuga ibintu byiza, tumenye kuvuga ibintu twiyaturire ko neza, ntitukavuge ibintu bidafise kwizera kubera abantu benshi usanga batuye amajambo mabi, usanga bafise kwizera guke muri bo. Yesu nahabwa icubahiro. Mino mwise abantu bose basiga bavuga cyanye business yarabaye nabi, yarasubiye inyuma, sinzi ukuntu bizogenda. No, kirazira kuvuga gutyo onye kubera iyo usohoye ijambo rirarema. Iyo usohoye ijambo ukavuga ngo business yarapfa nizosubira, uburemye rya jambo risohotse rica rihinduka ukuri. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga ko ijambo risohotse rica rihinduka ukuri. Kujya wavuze ko business yawe itazosubira gutera imbere nkuko yahora, niko uzoca ubibona. Yesu natugire neza. Yesu na bare natwe. Reka dusome muri Yakobo 3 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 11 tubone uko bavuga. Yesu nahabwa icubahiro. Reka dusome ati mu kanwa kamwe havamw umuhezagiro n'umuvumo. Bene Data, ivyo ntibikwiye kumera birtyo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe. Yesu narutabare. Yesu aratubaza iriba rimwe ryodudubiza amazi aryoshe n'umururazi. Ntibishoboka. Nico gutuma akanwa kacu kadashobora kwatura ijambo ribi n'igiza. Dukwiye kumenya ko twakijijwe, tukamenya Yesu umwami n'umukiza, ko Yesu ari muri twebwe. Yesu yamana natwe, atakibi cyo tubaho, atacago cyo tugeraho, ko dashobora kugwara. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashigwe hejuru. Mu byo ukora byose utegeza kwiyaturaho neza, ukava mu ndakomeye, nduwo Yesu yashize hejuru, nduwo agaciro, nduwo kwifuzwa. Haleluya. Narahezagiwe, ndakomeye, fise amagara meza. Igihe cyose ukama wiyaturaho neza, kuko iyo wiyatuye kujyanye uburemye ni ikintu uburemye uzobibona. Kujya wagiye wiyatura ko neza, uko ugenda utera imbere uzogenda ubibona ko waremye. Nukuvuga ko iyo watuye ijambo ryiza uburemye, ijambo riragena rikaba ukuri, rikarema ukuri. Yesu nashimwe cyane. Turabona Ezekiyeli yatura avugishwa ku magufa. Amagufa yari amaze igihe kinini nyera atabantu mu gahinga. Yesu nashimwe cyane. Abantu barapfuye kera n'amagufa. Ezekiyeli yatuye ku magufa. Igufa n'irindi rigenda ryiyegeranya, rizaho inyama, rizaho umwuka, amagufa ahinduka ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Nuko rero twamwe twiyaturaho neza, wame wiyaturaho neza, wirinde ijambo ryose ryo kuvamo ritari ryiza. Yesu nashimwe cyane. Mu Migani 13 umurongo wa 2 haravuga gutya: umuntu azojya ibyiza abiheshejwe n'ibivuye mu kanwa kiwe, ariko ingunge zifuza kugira amanyama. Yesu atugire neza. Umvise, umuntu azojya ibyiza
bivuye mu kanwa kiwe. Nukuvuga ko nimba watura ivyiza mu kanwa kawe uzobibona, nimba watura ubuzima uzobona ufite ubuzima bwiza, nimba watura ko wahezagiwe uzokora umeze nk'umuntu yahezagiwe, umuntu azokurabona ko wahezagiwe, kandi wa muhezagiro Imana yakwandikiye uzobona kuri wewe, kuri uwiyaturaho wamwiyaturaho. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nahabwa icubahiro. Ndibuka tukiri muhira n'abandi bana abo tuvukana tuvuye ku ishuri, twahora turabwa sanga turaba televiziyo, turaba zya ndirimbo z'aba healing song, ugasanga ngiye batoyi banda nga hajya ahantu jenzo ogendayo nzogenda muri rusengero, irusanga nzogenda rusengeremo. Yesu nahabwa icubahiro. Batoyi bandi bagatwinga bakavuga nawe wamawiyemera ibintu byose vyiza. Nkababwira yego kubera iki muri jewe hari mu kwizera muri jewe ko nzogendayo nkasengerayo. Urumva kuko nari nzi ko ni Imana yaharemye, ahantu hose Imana yaremye nta namwe ntushika kubera Imana umuvyeyi wanje, kandi irazi ko nkeneye kubashika, nkabona ko Imana izohashikana. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icubahiro. Nukuri Imana igira neza, byose binagiraga niyatura ko jewe nagenda yibona. Ikintu cyose ngira ndababwira tunatwigisha nako ni ikintu mfise ko experience, ni ibintu nagiye mbona. Yesu nashimwe cyane. Ndibuka ngaha Dubai muri za 2015 abantu baravuga ko ngo business yahindutse, business yagiye kubera amadolari yabuze muri Angola, amadolari yabuze mu Nigeria, mu Cameroon, ngo business yabaye nabi, ngo ngaha Dubai tuzohaba abantu bose bazotaha. Ntabwo ntibishoboka uko bimeze kose jewe nzohaba, nimba utazohaba sinzi, ariko jewe nzohaba. Yesu nahabwa icubahiro. Nama niyaturaho gucyoye nkavuga uko biri kose je nzohaba, akazi kaboneka akazoboneka kazobara akanje. Yesu nashimwe cyane. Ni nako narambwira abandi bose baje kurondera akazi Dubai, nkababwira Dubai abantu bose bavuga ngo nta kazi kakiboneka, akazi karabuze, ariko nkababwira cyane nimba wizera ko Imana yaguhaye itike ikaguha visa ikakuzana muri kino gihugu ukahashika, nuko nakazi kawe gahari. Rero wizere ko kazi kawe gahari, nusure kwatura ko akazi utazokabona ahubwo uzotaha. No, atura ko uzoba ngaha, atura ko wamaze kuza utazosubira inyuma. Yesu nashimwe cyane. Jewe igihe nava mu Burundi nagiye mvuze gucyanye ndagiye Dubai, ngiye kurondera akazi kanshika ndakabona ngaha sinzogaruka vuba. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Ndibuka ko Imana yangiriye neza. Narageze ngaha ndaba igihugu ukuntu kimeze, mbona ntaniko kinankanze na gato, kugira abantu bose bagahamira igihugu ciza giteye ubwoba. Mbona ni igihugu ciza mugabo nticankanze gose nkuko navyumvaga. Yesu nashimwe cyane kubera abantu bose bazi bavuga gucyanye Dubai haragoye, akazi kose ubonye kari amafaranga menshi, nuko none nko gukoropa gukora mu gikoni no gukora mu mafaranga. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga umuntu kubera kwikengera nako yamwiyatura ko avuga ngo je Dubai ako nzokora kose, ako nzona kose nzogakora kubera kugira ngo ume Dubai. Yesu nashimwe cyane. Ariko ni narigeze ngaha ndaraba Dubai ukuntu hameze, ndabona ko atakina kimwe conkanga, ndabona ko ntashobora gukora akazi akariko kose, nzokora akazi ko mu biro. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Narabyiyatuyeho ndavuga je umwana w'Imana, jewe sinsanzwe, sinshobora gukora akazi gasanzwe, sinshobora gukora muri restaurant, nzokora akazi naho nkora Bujumbura. Yesu nashimwe cyane. Kandi Imana yarakampaye ndonka akazi keza, bampa na biro. Imana ihabwa icubahiro. Imana ikomeza kuba nanje, Imana ingirira neza, Imana impera umugisha muri kino gihugu kubera n'amanda byatura mvuga aho abandi babura nzohabona. Kirazira to turabana b'Imana ntidusanzwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Rero mwene data nawe wige kwama wiyaturaho neza, wiyaturaho neza, kubera iyo wiyatuye ko neza uburemye ni ikintu uburemye kuri wowe. Yesu nahabwa icubahiro. Uburemye ubuzima kubera iryo jambo risohotse riba ukuri, n'ubuzima ubuvuze rigana rikaba ukuri ukazobibona. Yesu nashimwe cyane. Yesu abagirire neza abantu bose bahora biyaturaho nabi. Imana ibagirire neza, Imana ibibuke mutango na mwiyaturaho neza kandi muzobona ibyiza bivuye mu rurimi rwanyu. Yesu abaho umugisha. Yesu abagirire neza.